Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Ikigo ARCA kijejwe gucungera gutegekaniriza kiranegura ingena hari amashirahamwe ajejwe gutegekaniriza atariko arisunga ibiciro bishasha biheruka gushingwa. Urongoye ico kigo hamenyesha ko bibaye ngombwa hazofatirwa ibihano ayo mashirahamwe n'ibinyamakuru bitandatu bikorera ku mbuga nguruka n'abumenyi vyahagaritswe kuri uyu wa gatatu n'inama nkuru y'igihugu ijejwe kumenyesha amakuru sense kubera ko batakoze ico biyemeje. Hagati aho hari n'ibindi vyagabishijwe kubera ko habwiyemwo mu byo bakora amakosa y'umwuga bikaba byashikirijwe kuri uyu wa gatatu na Vestine Nahimana asanzwe arongoye sense hasozegwa inama ya bose y'abagize urwego sense. Mukanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Harashinzwe gushasha igiciro cyo kuriha ibibanza byo kudandarizamwo mu masoko, bikaba vyapfundikiwe mu nama yabaye hagati y'abadandaza hamwe n'ikigo gitorokanya amakori n'amatagisi ya leta OBR n'abandi vyega. Byashikirijwe n'urongoye obere kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Murazi ko mu itegeko rishasha rigenga ritunganya ikoreshwa ry'amahera ya leta mu gifaransa budget loi budgétaire 2023-2024 hariho ko ikigo obere bakijeje gutoza amahera yahora atozwa n'amakomine canke na meri. Murazi ko ico gikorwa catanguye kigoye harajamwo kutumvikana, ariko dufashijwe cyane n'abakomersa ko twaciye twegerana n'abakomersa basanzwe badandaza bazi ayo bunguka bakamenya n'ikibanza kumbura agaciro kigezeko. Twavuye twumvikana igiciro cajya amahera yo gukota. Ubu rero ejo hahise barashoboye gutangura ico gikorwa caratanguye mu Ruvumera kandi cagenze neza. Mu mwanya kigira kice gihera sindaronka raporo ngo menya amahera bumvikanye. Igihambaye nuko bariko barabikora. Kuri iyo mvo dutumirire rero abadandaza bamaze kuronka amakontra n'abandi bazokurikira kuzakira neza ico gikorwa kubera kiriko kigenda neza. Turengeraho n'akaryo ko kubamenyesha ko boza baragerageza bakariha amahera ku gihe nibaheza kuri gusinya amakontra, na cane ko ikigo obere kimaze kubona ko hari amezi 3 yaramaze kuba ibirarane. Abanyedandaza bumvikanye n'ikigo obere nabo muri meri canke basanzwe batunganya ibikorwa byo mu masoko ko ayo mahera bazoyariha vyarenze mu kwa12. Ayo bari basanzwe bafise ibirarane kubera tutari bwumvikane ko bigenda. Twizigire rero ko ico gikorwa kiza kugenda neza, kizobagenda neza no mu yandi masoko kubera twasize imbere kumvikana tugahuriza hamwe ico umudandaza yoriha bivanye nayo yunguka mu kibanza. Ikindi urongoye obera shikiriza nuko ihungabana gibonekeje ku rubibe rw'ikobero kubera ingorane zo guhanahana amakuru vyakosowe. Hamenyesha ko muri ico gihe ibidandazwa vyaca biteba, ariko ko nk'ibidandazwa birimwo nk'igitoro uko guhungabana nako bita bikozeko. Ibikorwa ko biragenda ikobero vyari bijanye n'ingene twari tumaze imisi hari ikibazo cyo guhanahana amakuru yariyo mwe bita déconnexion mu rurimi rw'igifaransa, nda internet yari hari. Twasanze rero ico kibazo kiva ku bituma nyamukuru bibiri. Icambere gikuru nuko hariho ibyo dusangiye n'ibindi bihugu kubera uwo muhora wa fibre optique dukoresha wari kurakora nabi. Nico gituma ejo hari ico kibazo nyene muri Tanzania twagisangiye mugabo
twasanze ari ibindi bituma vy'iwacu vy'indani bijanye cane cane n'ibikorwa bariko barakora mu gisagara ca Muyinga, aho bajya bimba abamaboko canke b'imashini usanga bahitanye zirya nsinga. Ikindi gituma twasanze ari uko hari ahantu habangamirwa n'inkuba, iyo nkuba rero sinzi ngene ishika mu kuzimu gasanga yaciye amatinga bigatuma umuntu udashikayo. Hariho n'ikindi gituma c'abagize ba nabi twasanze kihari. Inyishu twatoye nuko turiko tugerageza gushiraho imirongo myinshi yofasha tari wa BBS gusa, tukora ubundi buhinga twoshirayo burenze bubiri kugira ngo bumwe bumeze nabi ubundi bushobore gusahiriza. Amakuru twabateguriye harabandanya. Amashirahamwe amwe yo gutegekaniriza tubahiriza ibiciro bishasha byashinzwe hamwe n'ayatemerera abanywanyi bayo kuriha mu bice ni tumwe mu tunenge ikigo kijejwe gucungera gutegekaniriza aka kimaze kubona mu bijanye n'ikurikizwa ry'ingingo nshasha ishinga ibiciro ku bafise imiduga n'amapikipiki. Mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, Joseph Butore umunyamabanga mukuru wa aka akaba agabisha amashirahamwe adakurikiza ivyo biciro ko azobihanirwa. Utunenge twabonye turi imigwi ibiri. Ubwa mbere nuko hariho amashirahamwe yafashe vya biciro minimum vyo hasi bifatirwako arongera ku bindi bintu, aca atangura gukoresha ivyo bindi biciro atabanje kuyisabira uburenganzira ngaha muri arka. Ivyo twarabibonye twabizimye ku rutoke, twari zo gukosora, nibaza ko mu kintu kitarenga indwi imwe ivyo byose bizoba vyakosowe. Uwarenganijwe kumbure ashumbushwe hamisha muri ryo rikore mu murongo w'amategeko. Umugugwira kabiri guha uburenganzira uwitwishira hamwe riteganiriza ko bwa bwishingizi bw'umwaka wose ryo nitegeko kumuha uburenganzira yuko ashobora kuriha bukebuke ku kwezi, mezi 3, amezi 6, nibi biri mu itegeko na gace kindwi ka decision yafashwe na komisiyo yo muri arka. Aha rero nukuvugana hagati yawe je gufata assurance nuwo wituye kugira ngo agoye assurance. Nimba uvuga uti jewe ndaje ndibindushe nzozana kuriha ku mwezi ku kwezi, amategeko arabirekura sawa, umwasire bati ndavyumva ko nandi teko rinsaba ko kwishingira umwaka wose, nsigurira nyumvisha yuko utazotirigana, yuko vyukuri uzondiya ku kwezi muyaze mugahuza na mahoro, mutumvikanye urashaka kubimukaja muri ndishiramo. Ati none vya bibazo vyari bihari zangorane zuko bigorana kurihwa gushumbushwa wagize ivyago, none ugiye guhera. Iyo tutabona yuko izi ngingo zizotuma gushumusha abantu vyihuta nta kamwe ko kuzifata. Turi itariki 20 z'ukwezi kw'icenda ayeza amenga 3 gusa ibyo bice bishatanga kurikizwa, reka twihakanye ukwezi amezi 2 amezi 3, nibaza ko namwe nkamenyesha makuru muzobona yuko ari kiko kirahinduka. Atari uko naho biri guteganiza ngo barazi neza ico mategeko abarindiriye ko ubijanye n'ibihano. Ibinyamakuru bitandatu bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi vyahagaritswe kuva kuri uyu wa gatatu n'inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru sense. Ambassadeur Vestine Nahimana irongoye yamenyesheje ko bitariko birakora ico vyiyemeje. Ibindi binyamakuru harimwo Yaga, Iwacu na Bonesha FM vyagabishijwe kubera iyo mvo hamwe no gukora amakuru. Iyo nama ibona ko abiba ugwanko. Ni nkuru tubaza Clovis niyo nkuru. Nkuko bivugwa na Ambassadeur Vestine Nahimana arongoye inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura ibinyamakuru CNC, bimwe muri ivyo binyamakuru nka Business Time vyahagaritswe kumva yuko bitari kubirangura umwuga nkuko vyari vyavyiyemeje igihe vyaronka uruhusha. Izo nazo zikaba ari Home World TV, Ihuriro TV, Business Time, W Leaders Mangoline.com, site de la Cosome, JTV, Show Up TV. Izo rero ziri mu mugwi wa ya media en ligne. Dukurikije ingene zikora, inama nkuru ijejwe gucungera ibinyamakuru yafashe ingingo yuko
izo zihagaritswe. Ibindi binyamakuru bikaba vyagabishijwe kuri iyo mvo nyene mu gihe ibindi nka Journal Iwacu na Radio Bonesha FM navyo bigabishwa kuba vyatangaje amakuru atosikaza imico, amakuru adatohojwe neza canke y'urwanko nkuko Vestine Nahimana bivuga. Radio Iteka FM, Kazoza FM, BTV, Roy TV, Indundi Culture, Radio CIB FM, Indundi FM, Nabonesha FM, Kabaza Web TV, urubuga rwa Facebook, kuri Radio Izere FM, Net Press, Imenye Burundi Communication Center, BBCC, urubuga rwa Twitter bukiriho, urubuga ngurukana bumenyi rwa Iwacu Yaga Burundi, Burundi Pride, burundinet.org, inama nkenguzamateka, journal Ikiyago c'inama nshingamateka, le dernier dépôt administratif du journal Jimbere, journal Jimbere, Eco Sanctuaire, Iboneza News, magazine Tubirate, Inkiko magazine. Ambassadeur Vestine Nahimana yibutse ibinyamakuru vyandika kuza biratanga ikopi y'ivyo vyanditse muri iyo nama CNC. Arakoze Clovis niyo nkuru amakuru twabateguriye arabandanya. Isuzuma ryakozwe na sentare ijeje gucungera amatungo ya leta mu bitaro rimenyesha ko hari abantu bagiye baratoroka mu bitaro nk'ivy'Imuramvya mu Cibitoke hamwe n'Imuyinga bakabatoroka kuko batashobora kuriha amafaranga. Nivyashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu nama nshinga mateka aho umushikiranganji yararamutse ashikiriza ivyavuye muri iryo suzuma. Abashinga mateka bakaba babona yuko ata muntu yarakwiye gupfungirwa mu bitaro kubera ivyo n'inkuru tubaza Sheila Irambona. Iryo suzuma ryakozwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta mu mavuriro. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirije mu nama y'abakoraniro mu Kigobe kuri no wa kabiri rishira ahabona utunenge tuhari mu bitaro nko gutunganya amatungo, kwakira abagwayi n'ubukene bw'ibikoresho. Kuri ivyo vyo kwakira abagwayi hakaba havuzwe n'ukuntu abagwayi bafungirwa mu bitaro kubera babuze uburyo bwo kuriha. Ico cigwa cakozwe n'iyo sentare kikaba gishira ahabona abantu 189 batorotse ibitaro kubera kubura uburyo mu bitaro vy'Imuramvya kuva mu kwezi kwa mbere gushirika mu kwezi kwa gatandatu 2021. Ku bitaro mu Cibitoke naho abantu 64 kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'indwi, abantu 269 nabo ku bitaro vy'Imuyinga kuva mu 2018 gushika mu 2021. Abashinga amateka bakaba babajije umushikiranganje ko kubafunga ari nyishu. Aja kwa muganga akaba ari cariha naho arumwendija canke umuntu atagira afisa amikoro make usanga bamufunga, yapfuye barapfunga. Kugira uwo muntu bamuguhe ugasanga mwabanje kugira ico bita umusada ugakoranya kugira umuntu bashobore kumumuha. Bamwe babivuga n'abandi nkiyumvira nti mbega none iyo umuntu yabuze kopo ico ariha mu bitaro, solution ya mbere kuba kumupfunga. Numvise ko hari abagwayi bagifungirwa mu mavuriro, vyantangaje cyane kuko ibi ndabivuga nk'uwabibayemo. Gushika mu mwaka wa 2004 abagwayi barafungirwa mu mavuriro cyane. Uno munsi nimbe bivyagarutse twasubiye inyuma. Umukuru w'inama nshingamateka we akabona ko hako bafungwa abantu baronsa ico bakora maze bakariha imyenda yabo. Barya abantu bagwaye barabe ingene bamaze gukira mugabo kabadashoboye kwishura, barabe ingene boshobora kubakoresha bamwe imirimo yoshobora gutuma bagenda bishura buhoro buhoro. Kuri ivyo umushikiranganje w'amagara y'abantu arahumuriza leta ngo igiye kwiyumvira uko ishiraho ingingo zifasha abarundi kwivuza bose. Ntivyumvikana ingene ubu twa tugironka abantu benshi bahunga ibitaro kuba batazoshobora kubiriha,
kandi leta yarafashe ingingo zitari zike zo korohereza abantu kugira ngo bashobore kwivuza neza, kandi n'ubu ikiriko izindi ngingo zizogenda zifatwa kugira ngo koko dushobore gushikira la couverture sanitaire universelle. Icibonekeje muri ivyo bikorwa nuko ico gisata kirimwo utunenge tutari duke, abashinga amateka bakaba basavye ko hotegurwa inama rukokoma mu gisata c'amagara y'abantu. Sheira irambonora kenuye abanyagihugu barimira hafi y'uruhongore kama rwa Ruvubu ku mutumba Kibingo ni muri komine Kigamba y'intara ya Cankuzo barasaba ko boja barahabwa inshumbusho y'ibikoko vyo muri ugo ruhongore cane imbogo biboneye imirima. Bavuga ko iyo bonewe bataba bacimbura. Ifadikanije nishira hamwe Rainforest Journalism Fund hamwe n'ikigo Pulitzer Center, Radio Isanganiro yarungitseyo Omerando wayo. Imyidogo dufise ni myinshi kubera ibikoko biguma bitwonera, ariko taronka aho gishikiriza. Nkuko bavyivugira abo banyagihugu bashima kurimira impande y'ugo ruhongore kuko hamera gusumba yandi masi bafise, ariko bababazwa nuko kenshi ibikoko bibonera ntibashumbushwe. Twebwe turarima ibikoko bica biza bikona, ariko ikibazo rero dufise twonewe ntituronka aho tuvugira. Muga twebwe hariho nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko, wewe bamufashe arariha. Mathias Bucumi, umwe mu batuwe ku mutumba Kibingo asanzwe arimira muri ico gice, avuga ko mu kubuza ivyo bikoko kona imirima yabo baja barabihinda bakoresheje amabuye. Twere duhora dukingira mu kurarira tukaza turazihinda zisubirayo, tukubaka imiganda duce turaramwo kugira turarira imbogo tuze turazihinda. Bamiranye n'ururimi gonyene tugatera amabuye n'ibinombe hanyuma zikiruka canke tukagira guti nk'umuriro tukagira nk'igishirira kugira ngo zibone ko umuntu ari hafi, igishirira zikakibona mu jisho imbogo zica zigenda. Kimwe mu bituma abanyagihugu bonegwa nuko tubahiriza ikirere kingana n'ikirometero gisabwa hagati yaho barimira n'uruhongore ubwagwo. Ikirere Mark Bakunda Intwari ajeje urwo ruhongore yita zone tampo mu Gifaransa. Haratekanijwe yuko hagati y'akarimbi ka park n'imihana y'abene gihugu haba hariho ico twokwita zone tampo ikirometero. Mugabo dusa twisanga ba bene gihugu bagima bagakoza ku karimbi, aho naho usanga mbere rimwe neza ari intambamye kuko usanga baza barimo baseregeta binjira muri park. Ukubura zone tampo bituma ibikoko bitagira umwidegemvye. Naye ikijanye n'ishumbusho abonegwa imirima basaba uwajejwe uruhongore kama rwa Ruvubu abona ko hakwiye kujaho ikigega kibigenewe gisanzwe gitegekanywa n'itegeko rigenga amashamba. Itegeko rigenga amashamba ryategekanya n'ikigega Fonds Forestier, mugabo gushika uno munsi ico kigega nta kirajaho. Itegeko rirabivuga mu gihe ntikirajaho kubera bivanye n'intunganyo nshasha ihari. Hanyuma rero haraho usanga rero abene cyo kwico kigega kitarajaho bashobora kubura n'ingene botunganirizwa, ahubwo tugasaba leta yuko yodufasha ico kigega kikajaho kugira ngo hamwe vyoshika hakakira uwononegwa ikigo BPE gishobore kuca cikora kwico kigega kugira ngo vyorohe. Ikigega ngo bidakunda ko kijaho ubu. Bakimasa Hatungimana umuyobozi mukuru w'ikigo BPE kijejwe ibidukikije ahamagarira nyabo nabo barimyi kwirinda gutera ibitegwa bifise ubwako kubikoko. Ikigega sinzi iyo coza kiva, ariko ku banyagihugu bidoga tyo turabahanura. Aro nk'ibitegwa usanga bituma bijya bikoko bisohoka. No vobwira nk'igitegwa c'uburo n'igitegwa c'umuceri. Bikoko vy'imbogo biramotegwa cyane n'ivyo bitegwa. Twamadurana bene gihugu kivyo bitegwa aho hantu hahana urubibe n'iryo shamba bareka kubirima bakabirima ahandi kure yahana urubibe n'iryo shamba. Aho hamwe urubibe n'iryo shamba bakarima ibindi bitegwa atakibazo bishobora gutera. Uruhongore kama rwa Ruvubu rukora ku makomine 8 y'intara za Karusi, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga, rukarangwa mu bwoko 44 bw'ibikoko. Muri ivyo ibishika ku 80% harimo imbogo, indonyi, ingeregere n'ibindi birarisha. Arakoze na Omerando wayo. Ni kuri iyo nkuru duciye tunasozera ko amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, nshimira nabo bagenzanje bamfashije gutorokanya ano makuru. Mwese ndabifurije kugira ibihe vyiza.